ariko burya amafaranga tuyaronka mu bundi buryo tuyaronka mu baduha support tuyaronka mu bantu bakunda ibikorwa byacu akamenya ibi bikorwa dukora umuruho bifise akavuga ati akira genda mukora yindi tugiriye ko dukenguruka cyane ko ari abantu bashimye ibikorwa dukora tukaronka umuntu aduha imashini na kamera kugira ngo tubandanye twigishanye. Tugaruke rero ku gisata ca filme ubushize mwaragiye novuga nti ni nka competition canke ni higanwa wariho wanabivuze yuko mwaronse certificate bega ya certificate ikibanza mwaronse wacakiriye gute? Donc nibwo buzima bagwiza tungu no munsi mwarabonye ko basigaye batugira aba ambassadeur b'ikintu komsa niko ofete niko tubaho niko tugaruza ya mafaranga kuko twaragize investissement kugira ngo abantu batumenye no munsi batuzi hariho na Warubizi TV izoza iracako ibiganiro byinshi cyane bijanye nakaranga ku Burundi bijanye n'imyuga bijanye n'ingabirano bigiye gucako kenshi bagire subscribe kugira ngo natwashe kudutera intege. Murakoze cyane nongere ndabakengurukire mwebwe mwariko muraturaba mwongere ndababwire nti tubandanya tubaronderera tubandanya tugerageza kugira ngo mubandanye mubaho natwe tubandanye tubaho wowe utaragira subscribe ngo mansubiramwo uriko uratubanira ako kantu uriko uratubanira rero niko gatuma natwebwe tudatera imbere hanyuma ndabamenyeshe yuko tubandanye ndabakengurukira kuri mikro Ripona inyuma ya kamera yari Prince. Murakoze cyane. Sabaot Media TV. Okay, yes, bakunzi ba Sabaot Media TV mbanze ndabaramutse nogere ndabahe mwiriwe cyahe mwaramutse aho uherereye umwe wese mu mpande zine z'isi ubumanuko uburengero ubuseruko hose ndababwire nti turabakunda cyane mugwa mudukwirikirana nongere ndakwibutsa yuko ucitse ubunyene utaragira subscribe ugire ko uyigira kugira ngo tubandanye tubana ukane no ngaho kuraho gakengero kugira ngo ibiganiro byacu bizoze biragushikira. Uno munsi rero tuguma ducukumbura tuguma tugenda tuguma tubaronderera nko twabibemereye kugira ngo ibyiza byose bibandanye bibashikira. No musero twagendeye ahantu mbega ahantu bahita twagenze kure gose tugeze muri mu komine Mutimbuzi turi muri komine Mutimbuzi twagiye rero kuraba ibintu byiza cyane hari abantu bari ku kivi hari ugaruka rw'u Burundi ruri ku kivi ruguma rukora kugira rudasinzira rutagoye kugira ngo igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kibandanye gitera imbere. Uno munsi rero turi muri komine Mutimbuzi aho bita Mwitenga ni ibindi baraza kwitubwira ntaco barabitubwira ndabamenyeshere ko no munsi twagendeye muri Warubizi ndakuramutse wewe uyu mubona ngaha nimere generale uno munsi niwe yatumye tuza ngaha nuko rero ndakuramutse nongere ndaguhe nikaze muri Sabaot Media TV. Murakoze cyane naye ndabaramukije ego bwire ko natubwira n'uburiwe nico je nitwa Esperance tubisaba Imana nkuko benshi banzi hanyuma ni je niyumviriye hama turatanguza turi kumwe na Habyarimana Prosper uru ruganda rwitwa Warubizi ruramaze hafi imyaka 2 byanto ruriko rurakora ruri ku kivi dufise n'abajene benshi turiko turakorana ibintu byinshi nuko mwavyumvise ariko kubera iki Warubizi ufite igituma twise iryo zina twariyumviriye cyane dusanga muri objectif zacu dushaka gushira ahabona ivyo abantu benshi batazi cyangwa dushaka kubahuka kuvuga ivyo abantu benshi batavuga ni ku gisata ca Warubizi TV dushaka kuzocisha ko ivyo bintu abantu bashaka kumenya noneho rero ni mu bisata byose twerekana ibintu benshi abantu batari bazi ni nk'akabanga tugomba kubira. Umuntu yumvise Warubizi yotahura iki nk'uri karadukurikirana uri karaturabura ubunyene atazi cari Warubizi ni company ifise ibisata byinshi bitandukanye irafise na TV iri kirakora hanyuma wuguruye ikiganiro cyo cyose uba kiba giciye kuri Warubizi ni découverte ofete ni kintu gishasha ubuje kwakira wakira ikintu gishasha ego twabonye ibintu byinshi mukora mu bisanzwe muri Warubizi ni kintu cagutse cyane nkuko mwabivuze ni ibintu byinshi mukora mbega mubikorana nabande mubikorana nabameze gute mubikora mu buryo ubu intumbero ya mbere yatumye dushiraho Warubizi ko ari kugira ngo dukorane n'ugwaruka cyane kuko twasanze abajene ugwaruka hari abantu benshi baba bafise ingabirano nyinshi bijya twita imyuga hariho kujisha kuririmba kugira gute ugasanga ntibarose aho bavyerekanira kugira ngo abantu babimenye noneho babifate nk'ubuzima bwabo bishobore kubatunga
hariho n'ikindi twashatse kugira muri warubizi dukorana cyane n'abajene mugabo nko ku gisata ca technology turakorana n'abagwizatunga n'amasosiyete akomakomeye na leta bibaye ngombwa iduhaye isoko turashobora gukora aba bajene bazoronka opportunité z'uko nitwahura n'abagwizatunga bakomeye dushobora kuba connecta kugira ngo bivanye n'amadiplome bafite canke na tara zabo bashobora kuronka opportunité yo kuronka akazi hariho abamaze kuvyungukiramwo ushobora guhura n'umuntu hanyuma akavuga ndakeneye umujene ameze kunuku hanyuma tukaraba yuko muri groupe yiwacu mu bajene dusanzwe dukorana hari ufise iyo profil hama karonka akazi ubuzima buba butanguye kuri we Grace ya warubizi. Aha, uno munsi twaje ngaha twabonye ko mwariko muraryoherwa twabonye ko ibintu byari birori mbega uno munsi waruwiki uno munsi wari umunsi wo guhura kugira ngo tuvugane ibintu byinshi tumaze amezi 6 turangura hariho projet twakoze yitwa tubiteho tugiriyeho turonka nakanya ko gukengurukira abantu benshi amashira hamwe menshi yifatikanije natwe mu kuturonsa ivyo twatanze muri ico gihe iyo projet twayikoreye Makamba ikigira kabiri hariho competition twagiyemwo yateguwe na Bollywood ni company yaje nk'inyishu y'abantu bakina filime cyane kugira ngo badushire hamwe bongere badufashe kuronka amasoko hariho certificate twaronse na envelope twaronse twashaka kuyishikiriza abanywanyi bose ba warubizi kuko ntibiri ku izina ry'iwanje naho ari je ndabiserukira ariko mbashaka kubibasubiza ngo ndabibereke ko vyavuye mu nguvu zabo nico nashaka kubereka no kubaha raporo nkuko mwabibonye ya formation twashoboye kwitaba ku izina rya warubizi twongere tubakaburire tubabwire baze nabo bashobore kuza baritabira ama formation akarisha ubwenge bwabo gutyo bashoboye kugira ubumenyi busumbirije ubwo bari bitetse hanyuma tugwanye ubukene tugwanye agashomeri yego wari n'umwanya wo gufata hari cyo nibagiye ofete wari n'umwanya wo kugira ngo nshobore kubaha akavuna musase nari nabemereye impene iyo turiko turakora kuri tele abantu baba bakoresha umwete mwinshi bikananira kubereka ukungene jewe nagize reconnaissance y'ibikorwa byabo rero nari nabemereye ko nzoba bagira impene niyo rero nariko ndabaha uno munsi kugira ngo bafungure basangire noneho muri uko gusangira ni naho hava ko tunywana tukanamenyana kumenyana abajene benshi batandukanye biratuma bagwanya ingeso mbi nyinshi urashobora kubona umujene umwe ukavuga uti uyu aranyigishije ofete kumuraba gusa aranyigishije ofete nico kintu tuba dushaka kugira ngo duhure tuva mu mice no mu mice mu bwoko no mu mihinga itandukanye ko musa twigishanye tugaruke rero ku gisata ca filme ubushize mwaragiye novuga nti ni nka competition canke ni higanwa wariho wanabivuze yuko mwaronse certificate bega ya certificate ikibanza mwaronse wacakiriye gute twebwe ikibanza twarose nacakiriye neza cyane kuko twariko tugira competition ibihangange nka Fanny Ravine muramuzi ibihangange nka Amede n'umuntu twemera cyane akora cyane yandika n'amafilime gusumba abandi bose hama kandi bamaze umwanya munini kuri terre nubwo twakoranye twari tumaze umwaka umwe twashoboye kuronka ikibanza ca kane na envelope twarose ntitwashoboye kuronka igikombe nkuko bandi babironse mu gikanza ca kane twacakiriye neza cyane ahubwo numva ko twabaye abambere pa rapport ya experience abandi baba bafise niyo twebwe twari dufise yego urakoze cyane bakunzi basaba Media TV mumva ko ari hugwaruka bw'u Burundi ruri ku kivira uticaye ruguma rukora kugira ngo gwiteze imbere gongerere gwironderere nakazi arivyo yahejeje kutubwira nashaka rero nongere ndakubaze nti mbega mu bantu bagize utwara muri warubizi mbega hasabwa iki kugira ngo nk'umuntu yumvise iyo migabo n'imigambi mukora hazabwa kugira ngo umuntu ashobore kwinjira kubana namwe icambere gisabwa hasabwa gushaka gusa hanyuma no kubikunda hari abantu benshi baza bibaza ko ufite ugwaruka kenshi umuhamagaye gukora ikintu avuga ngo ufise gute umenya ko utaje kurondera amafaranga ariko uje ukarisha ubwenge ushoboye kugira patience naho mu babaza bari hajya hari abantu bamaze gukuraho isabuni jewe umuntu aje gukora kubera ko ari initiative yiwanje ntashobora gutaha uko cankwe ngo yirigwe ubusa mugabo kugira ngo azoshike kuri ya ndoto ashaka yuko uzoronka amafaranga birasaba kukumana natwe agakora tukamwereka aho amafaranga ava naho bayakura n'ingene tuyaronka hanyuma agashobora kuyaronka kuza rero ni ku buntu kuza no gushaka
uno musi gusa turagira kubera ko turi muri promotion turi muri visibility tuboneke turamusaba ikintu kimwe gusa kugura umupira kugira ngo ashobore kwambara ko musazo bari karageza kure ibikorwa byacu n'izina rya company rigakura urumva wewe ushaka kwifadikanya n'abandi mu rugendo rwo kwiteza imbere rwo kwironderera akazi urumva yuko muri warubizi hari ahandi tumenyereye bakubwira yuko bisabwa hari igiciro cy'amahera basaba kugira ngo winjire mwebwe urumva bisabwa yuko umuntu arondera icyo yambara kugira ngo abandanye agira promotion ego nije bisabwa gusa kuko ofete ndagusavye amafaranga uje muri filime muzobaza abantu bose bakinye cyangwa abantu bose bafite amakampuni akina filime amafaranga tudepansa ntayo turonka sino gusaba amahera ngo yazane dukore kuko nuzana amafaranga nuko mbanzi ko nzoguha inyungu nta nyungu nzoguha ariko burya amafaranga tuyaronka mu bundi buryo tuyaronka mu baduha support tuyaronka mu bantu bakunda ibikorwa byacu akavuga akamenya ibi bikorwa dukora umuruho bifise akavuga ati akira genda mukora yindi tugiriye ko dukenguruka cyane ko ari abantu bashimye ibikorwa dukora tukaronka umuntu aduha imashini na kamera kugira ngo tubandanye twameriyora noneho twigisha n'abandi bashaka kubimenya sininze kumuvuga ko nabikunda ko ndabivuga mugari umuntu yabikunze araduha ibikoresho turiko turakoresha uno musi turabishimye cyane n'abandi bantu ariko baratwumva bamenye yuko ugwaruka rukeneye gushigikirwa kandi iyo bashigikiwe baragera ahantu bageze uno musi twebwe turaronka ama contrat yo gukora yo kujera ama réseaux sociaux y'ama company yo gukora ama application n'ibindi mugabo sinabariko barandika filime bararonka amasoko yo gukora tujya tuntu twigisha surtout muri minisante twigisha abana konsa abana donc nibwo buzima bagwiza tungu no musi mwarabonye ko basigaye batugira ba ambassadeur b'ikintu komsa niko ofete niko tubaho niko tugaruza ya mafaranga kuko twaragize investissement kugira ngo abantu batumenye no musi batuzi bamenye ko twagutse bamenye yuko noneho filme nibwo buryo bwonyene bwo kumenyekanisha igikorwa kikageraho cogeze ni nabwo buryo bwonyene bushobora kwerekana ubwiza bw'igihugu no musi nabashatse kubagirira akantu ka surprise hari abantu benshi batari bwarenge carama mugabo mwabonye yuko Kameme Tenga Kagerure atari ahantu habi mwumvise yuko twebwe duhema impemu zirimwo umuyaga mwiza aho ibitegwa mwumvise yuko voilà ni muri ivyo rero tuba tugomba kugira tubamenyeshe yuko uno mugwi wacu n'umugwi ufite ama opportunity menshi n'abandi bantu batwizere baduhamagare turumva yuko muri kukivi kandi muticaye none nkurundi nkugwaruka nabonye harimo abantu benshi badanovuga nti badakuze cyane badahumuye none nkugwaruka rundi wowe nkugwaruka na wewe uhamagarira ubabwira iki nkurundi gwaruka ugwaruka ikintu no bahamagarira je nama ndababwira bareke gufyina bafata ubuzima mu ntoki zabo nyakubahwa umunyene se barundi umukuru w'igihugu cacu arakunda kuvuga ati nimureke kurera amaboko mwibaza ko akazi muzokaronka ahubwo akazi kari ngaho nyene uri inguvu zawe uzifise niko kazi ibujumbura ntushobora kubura ukuntu ufungura mu gihe ufise ishaka no kutinenaguza akazi na cyane barabe muri bo ikintu bitingabirano bafise abarico barondera gukuza abumva bafise amatsiko ababura umuntu abakwegwa ukuboko baze muri warubizi n'ukuri turagerageza gukoresha inguvu zacu n'ubumenyi dufise no kumenyekana dufise kugira ngo ugwaruka ruhatorera koyoko ababishaka n'ababishoboye bashoye kugera aho bisununura bave ku ntambwe ya mbere baje ku ya kabiri hama bakabandanya hari abo tumaze kuramura ntidushima gukora tubivuga mugabo bariho bama bavuga bati mwarakoze urakoze cyane mbandanye ndabakengurukira ndabona yuko nakanya mufise gato hari n'ibindi bibakeneye ndabakengurukire nongera mbwira nti wewe uri kuradukurikirana wibagiye kugira subscribe nongere ndakwibutse ugire like na commentaire kugira ngo ibikorwa byacu bibandanye bigushikira wongere unatera intege canke ugire ico ushikirije ku bikorwa biba biriko birakogwa no gwaruka gwiza rw'igihugu cyacu Burundi ndabukengurukire cyane murakoze cyane mbwire nawe ko baradukurikirana bagende kuri site web yacu wezi 3 akaburungu warubizi akaburungu.org barabe ivyo dukora hariho na Warubizi TV izoza iracako ibiganiro byinshi cyane bijanye nakaranga ku Burundi bijanye n'imyuga bijanye n'ingabirano bigiye gucako kenshi bagire subscribe kugira ngo natwashe kudutera intege murakoze cyane nongere ndabakengurukire mwebwe mwariko muraturaba mwongere ndababwire nti tubandanya tubaronderera tubandanya tugerageza kugira ngo mubandanye mubaho natwe tubandanye tubaho wewe utaragira subscribe ngo mansubiramwo uri kuratubanira ako kantu uri kuratubanira rero niko gatuma natwebwe tudatera imbere hanyuma ndabamenyeshe yuko tubandanye ndabakengurukira kuri micro ripona
inyuma ya kamera yari Prince, murakoze cyane. Sabat Media TV.